Hello guys, murameze neza. Wowe umaze kumenya Afrigfa TV? Ni Afrika Gris for all. Mu Kirundi ni Afrika. Munezero kuri bose. Kivugo cacu ni shine for all. bisigura ngo soyanganira bose. Turakorera kuri Facebook na YouTube. Ico tugusaba kora subscribe kuri YouTube na Like and share. Kuri Afrigfa TV. Sabwe. ni more. Sawa. Ni uri nga? Yego. Uranyibuka none? Eka. kuri Kucavu karibu. Amakuru. Accès. Accès? Oui. One. Uyu yaje ngaha gute? Uyo. Cyo kusakaza ngalo Hamwe mwanyirukana ejo. Mukanyirukana. Ubu nawe duhurenga. Ndasabye imbabazi no kuri. Twabigitse ko kutamenya. Oya. Va hasi. Kuri ndasabye imbabazi cyane. Ndasabye imbabazi no kuri. Mama, Imbabazi zi. unze hano. Mama. Uyu numukozi mushaka. Karibu. Yego. Mugwe neza. Yego. Gusa ndarusha. Uyu numukozi mushaka. Mama aba ni bamwe baranyirukanya. Murazina? Aba baranyirukanya ba. Babarira no kuri. Baranyirukanya. Ni shetani yadukoresheje. Shetani kubera kimubisha shetani. Mama. Jewe hari umumama yantoye. Yari nyina wa. Nubwo ntari bwaye babwire. Hamucheze. Zana. Umwana wa. Yo mama. Nzana amazi. Mama none wiyumva gute? Nibiki none? Mwana mbabarira mwana wanje. Mbabarira. Ndakubabare kubera iki nakoze iki? Mwana uri umwana wanje. Jewe? Yego. Uri umwana. Ndi umwana wawe gutema. Je mama yarapfuye nta mama afise. Ega n'uburi nari umwana wawe. Ninde kutagomba kumbwira vyagenda nibiki sindiko ndabitahura. Mbabarira mwana uri umwana wanje nikuriye mu nda. Jewe? Mama nibiki mama? Mama nibiki? Uyu ni umwana wanje muravukana mwana. Muravukana. Maona tuvukana? Uyu ni umwana wanje byukuri. Sa? Uri umwana wanje ko. Wamvyaye jewe? Yego. Sa? Je wambwiye ko nivukana mama. Aya, wambwiye ko nivukana je tawundi tuvukana. Sindiko Mama. ndabitahura. Agahinda karanyishe. Nuko mama mbwiza ukuri. Ndi umwana wawe wavyaye. Agahinda karanyishe mwana uri umwana wanje. Kandi je bambwiye ko bantaye. Uri umwana wanje. Sindavyumva. Mama sinumva ivyo uri kuravuga Gute? jewe. Byagenze gute? Matubwire. Tubwire rero je sinumva ivyo uri kuravuga. Mama mbwira byagenze gute? Sindiko ndabitahura. Mwana. Jewe narakuvyaye. Hama so wanyu araja kwiba twarabaye mu buzima bubi. Aja kwiba baramufata baramwica. Bamaze kumwica ga mwana. Sa. Naciye nomoka. Kuko baciye banyirukana barantoteza. Jewe rero ncandagenda kuyerera mu gahinga. Uyu rero uyu mwana
ndaraba ingene nobigenze ingene nogenda ndamutwaye ndiko ndapfa nabi ataburyo mfise ca ndaba ahantu ku muntu w'umugenzi yitwa Suzana ndamutereraho kuko narenze yuko basi azomumfasha. Kumbe nuko byagenze bane banje. Mamuri mama uri umwana wanje koko Mamuri mama wanje. Ikura Kucavu uri musaza wanje. Mimi. Wewe uri byo. Usanga kwa mimi ndabira amafoto. Iri wanza nayo mojari. Ari mu rugero rege gusa rero mazimisi bahari mazimisi uri hevyo. Kandi wese ushobora kuba utameze neza wewe. Aheze weekend zibiri tukabona wariye. Ndiko ndateka imitwe yambanye umunani. Ushaka guteka imitwe? Ndiko ndateka imitwe yambanye umunani manje. Imitwe. Inkoko, imbata. Ubiza nakubwire sha n'indimi kake namwe. Isi yose uzanwa n'amadiri. Umviriza. Oya uzanwa n'amadiri gute? Urezi ntiwarumeze imisi urya amahera utazi yava. Okay. Ugenda yishurira amahera. Usanga yandi ngombe nzanye. Umviriza rero widira ingombe nguwo. Urazi cyane gabona zanda kubwira yuko gisigaye kwimuka shimene nini. Naraye yakumenye yakumenye. Kimeze bite? Izinda yashusha. What? Ati? Sinda? Ubu bimeze bite? Jinda byarimwe none wewe. Reka kunuka. Oya jinda byarimwe. Reka kunuka kwanza umanze wumvirize n'ivyo ngombe ndakubwira. Sawa. Nyambo para. Nagize ngo ndacyabimubwira ko nase wojana ngo ngorere. Rero yambwiye ati yonda ndayishira. Usichwanze gena na kinyi. Ushaka gupangira inzu. Amahera yampaye amahera ndayafise n'ubwiza Kandi ni mahera. Wayatora. Tezera yakuri. Yambwiye ngo mpige ngo umuntu w'umugenzi yonda ndayishirako. Bona bwishyira. Si uri hafi wanje no. Ndayishira kuri wewe. Gore ndiko ndateka imitwe n'imbuto ndabigenza. None kubiravye. Ukuyemo jewe. Uyishyira kuri. Undi muntu ari hafi yawe yoshoboka. Natoye inyishu ziri. None ziko ramani inyishu z'ibibanza. Sawa. Karibu. Umviriza rero urazi ko yive kuva na kera rayisanzwe ndanamukunze. Kandi uravuze yive kandi. None waruzi ko mvuga yive. Mvuga twumve rero. Umviriza rero wigira ingombe ndagura. Tuzokina yuko wewe usigaye uri sheri wanje. We. Mvuga twumve. Ko ndi sheri wawe. Yive nzomutuma. N'umugenzi yene urazi barasubiranye n'umugenzi wanje. Icyo gihe uzoguri he? Muri he? Mani wewe nze umviriza ibyo ndakubwira gusa ntacyo. Nambiye kitu gusa itafata. Ndakuzi. Nzomutuma. Ndamubwire ngo nze kubereka sheri wanje. Uzo uri sheri wanje. Umviriza n'ubuzima tuzoturimo cyane filime. Uri sheri wanje. Filime mani n'ubuzima. Ndemera ko wewe turabagenzi. Amahera ntukiri kibaza amahera nzobwira. Ubisa amahera ico bagu. Kujega chanegera none. Ama rero tuzoja muhiri wanyu. Tuze kuganirira muhiri wanyu. Izi shambi. Okay. Abibindi je nzomenya ukuntu ndabyikorera. Sawa bo. Je ndabyumvise. Gusa ndinesha ko yikorera. Yerekanye itabe mbangiye kwishuru minsi zo bikora. Sawa.
murabona ko hari bitoroshe umuryango wanyuzemo mugabo nagira ndabasabe habe kwihangana mutaba Imana yaramukunze kudusumvya mugabo nta muntu numwe yipfuza ko mutama yogenda maze kumva inkuru ntibyari byoroshe ko nari mu kazi mugabo nagenda basabe nukuri twikomeze kuko Imana yabishatse kubera ko umuntu agira intanga akagira iherezo kumbura ari mu ijuru ahari iburyo bwa Yesu n'Imana mushora byose kumbure tuzomusangayo mama mukomere cyo nababwiye ko nzoguma hagufi umuryango ntacu uzoba tuzohaguma tuzoba tuhaboneka ibisigana by'Imana ikomeze kutugira neza sosore mureke kurira mama wihangane cyane ntibyoroshe twazanira mushikanje ngaho nanyene inkuru yarayumvise ari asikayemba nacenda mu telefona kugira ngo dushe kuzanana nivyo nagomba kuza kugira ngo twifatanye hamwe nanagerageza kubahumuriza mukomere ukomere murakoze kuturamesha ego mukomere cyane Dacia Soso wese mukomere cyane byarabaye nta urabyiteze ego murakoze kuturamesha ugiye nawe ko duhuye umwe kuri kurara cenga handi muhira sinze ko mu mvugaritse turazinanye tuzinanye ahubwo nyine tutazinanye rero nashaka tumenyanira bibaye ngombwa umwe contact yawe je umugabo ndubatse ariko nashaka tugira ndi ubucuti ubucuti n'umupapa tugenda ubucuti nibisanzwe ubucuti bushingiye kuki kuba ufata umwanya ushaka kumpanura se oya prema nakundusha kuba ufata umwanya tukicara tugasangira twicarane n'umupapa tuvugane iki ivyo amafaranga wifuza ikise amafaranga ndayafise ume nimero yawe amaduto nta nimero yanje no guhavire muri umupapa sinumva ikintu two kwicarana ngo tuyage nta kiyago coboneka hagati yanje nawe nako nakagaye usanga nkwe canke ni kubera oya sakagaye gusa umuntu arashobora kwihagararako basi nimba kwihagararako kwawe reka nibandanirize nana bayi ntuyiva sawa bani kicumba cyane na cyumba cy'ibintu byegeranye icyumba cy'umusore nta mugore arinda no wowe none ko menga byagucenze n'iki wibagiye yuko mu mwanya yifa bombazi eve ndabyibuka none ndabwiyeje fata sibya ibishe yabugize Afrigfa Ega kuncanga wana amaheruke nenzo yaguha ego yambe bamaze kuyama none ndabizi ariko bugenzi dufitanye buzava bushi babuzoshya mu gacu nibo muzonyica bari no mugenzi wanje ibintu byose wogitegerezwa kuri ndabyumva mugabo hariho niba tugezeko narengero ikintu tugiye dukora bane napfa mugabo aza gusa nk'uwapfuye mubaza
urya mutura sinziriza byonyine nta kindi Mishowe mviriza ubwenge bwawe bwa mbere nakubwiye ati ushemo ubwenge udufise sibyo banireka kunyicisha amajambo kandi agomba zireka je ngende ndamuzane idiri naguhaye urayibuka yuko ari uko kwitwa kuri umusheri wanje gusa nta bindi mviriza nacu aca bitwaye ubwabo arasubite azogera reka ngende ndamuzane ndaje mu mwanya sheri nawe wavuga Kari bro safi bro meze neza kari sawa meze neza nkumbu Boa. Sim. Yeah, bro. sheri wawe No? Sabe? uwo bamwita Yves n'umugenzi wanje Yves ngo wa musheri wanje nawe aratwika sheri ndazima Bom, eu só que ela tá chegando. Ego gusa nyene shiri yanambwiye ati ndafise umugenzi nzo gupresenta bati nta kibazo ani jewe Jennifer Yves n'umugenzi wanje tubana na hafi nyene mu hafi nyene mu karere kandi ndabona mumeze neza muraberanye kandi ndaryohewe no kukubona kweri kuko yari yagumye bimbwira ni byiza cyane kandi turashima Imana natwe umukobwa w'iwacu ameze neza nzomuhebe urazi inkundo z'ubu ko muguma mufata murekura murekura oya c'est pas bien faut gukundana neza tugera sibyo ukavuga ati ibintu reka tubive mu mugabo gire destination oya baniga w'iki gihe murafise ingeso mbima oya si bose umukobwa ejo yigeje ukabura muhebe si bose kuko ndika dushobora ku mukobwa ati bigize ibirara cyangwa nkuru bigize kirara oya n'umukobwa ategerezwa mishura abawumva tureke ibishuro arakunze yifuza ko mu minsi iza vraiment dushobora kujamo je kitaba ndamwe dushobora kumwemera ati mugenzi we ndamumenye si nari nabati ninge mu karere iwanyu Yves nzoda muzi ndetse n'abandi okay reka ndababise kweri ndohegwe je mbona nyene ariko kana kiwe nawe twosangirira kwico bro yes kabisa na asante sana kweli karibu Yves Benura atanga tuntu mufise umuhungu mwiza urabona nawe bo reka turabishima ariko nibukiye bizogenda neza Yves ufashwe n'ibiki kumenga ufise tiro atari waraye kukazi bimeze gute sanga baraye gutwikana sheri wewe shane yo kwa ahubwo reka nanda kinezo present sheri gusa bizo biryoshe couple dizi benjour kweli nzokubwiye Yves telefone na telefone binibiki urikanguye bishu ibintu nkoreye nibiki mishu wagize nibiki mishu ave bisa ndagumupira wambaye mishu ibintu uri kurankorera nibiki kandi ziko ndiko nkoresha kuri ntegura mariage mishu nibiki ntundenze ukwawe mishu nibiki rero uvyo kwakoze ntavyo ubonye ambara umupira mishu mishu ibintu nkoreye
none soso burya waributse gutumira pare wanje na marene je bajya sinababwiye gusa none wasi uzobabwira je na marene wanje nzomwibwira yana wowe warukwiye kubibwirira soso niga mu diplome ntibari ibintu nyene vya gose niga umushatse nyene kubigira ibintu vya cyane je none bumvise twakoze urubanza ntitubabwire urazi ko boshavura ndi bagira urazi ko baterera neza no karibu mwaramutse meze neza hama nitwa Kado Prince uyu mugezani twagendanye yitwa Kayitesi turi abakozi ba banki twaje kubamenyesha ideni Mutama yari yafashe nibaza Mutama Karori iyi famille yiwe madame Mutama Karori yarafashe credit muri banki yacu uburyo butatu credit ya mbere yarasabye credit yo kubaka inyubako ico gihe yafata iyo credit yatuhaye ingwati yandikishije ko ihoteli yiwe musanze mufise aha muri quartier hama credit yindi gira kabiri yarafashe credit yo kurihira ishure umwana iyo credit yashize ko ingwati kwiyinzu hama credit gira gatatu yari credit y'inyubako kandi aho yatanze nk'ingwati konte mufise muri banki yacu iriko amahera baje baraversa hariya kuri rya hotel yanyu madame ikiringo twari twamuhaye kugira ngo ashobore kuba yashoboye kuturiha cararenganye rero twari tuje nk'abakozi ba banki kugira tubibamenyeshe tongera tubabwira ingingo banki yashoboye gufata ingingo ya mbere banki yafashe twashoboye kumvikana haba agent ba banki ikiringo tubaha kugira ngo mwitunganye namwe mushobore kuba mwaturishe amahera yose subi inyuma gato amahera muduheranye ni mafaranga umuriyaridi umwe ni miliyoni 500 n'ibihumbi 435 n'amajana 228 ayo mahera yose mutegeza kuyariha mu kiringo itarenze amezi 3 uhereye guharura uno munsi ico nico banki yashoboye kudutuma gushika ngaha murakoze nibaza ko iyo credit mwaye musanzwe muyizi tubize mugana twari tuzi ko bigeze hose mugerageze rero mukoranye inshuti n'umuryango ku buryo iyi tarike banki yabahaye izogera mwahejeje kuyiriha atari uko banki ifise ibihano izobafatira nukuriha aya mahera yose ikirenze ko bashaka no kwitura ubutungane rero hakovye kwigwa biraba birebire nuko mwo kwitunganya imbere y'igihe murakoze afise mama tuja kuba ivyo ntazi ayo mafaranga yose azova hehe vyarabizi mama yafise ayo mahera kamwana mwereka mwabana mwe gukina atareka kwasa tuzosha tujana tuzosha tuva muri inzu tuyisige ngaha kandi ariyo papa yasize yubatse Bona urukundo rwacu rutariko ruragenda neza muri no mezi. Cyane gose vama ndabyishimira gose. Imana yarangiriye neza kubona ndagufise. Havyo umenyeje? Ujya nondusha. Be nukuri, no mu mutima wanje kweri ugukeneye. Nkumva nyene no ryama, nguma ndakwiyumvira anytime. Havyo nziza. Niyo mpamvu rero shu. Aho haranga hari urukundo. Yego bebe, mukunzi mwiza. Bo ari ikintu ushaka kukubwira be, sivyo? Yego mbarira. Urabona ko nari nagupropose ko twogira mariage. Benje kukubaza. Nje kongera gupropoza itariki. Canke ukwezi kugira tube turavyitegurira. Kuko nshaka tubigire n'ingoga. Yego. Jeni bazabe yuko mu matariki ya mbere yuko ngiye bari sawa.
kuko nzomaze ndabimenyesha umuryango sibyo mama bimenye hama tuvyitegurire ego mukunzi mwiza bo ariko tubanza tukavugana ukwezi kugira muhira ndazi bazovyemeye sibyo tuvugana ukwezi wowe umbwira ukwezi kugufavoriza hama twe tubitegura sibyo bebe akurazi yuko twagize ingorane paparapfa umuryango urabona byifashe neza ubyihanganire be imana ibirimwo namwe mubandanye mwihangana kwisi niko bimeze sibyo mukuru ndiko ndakora ibishoka byose kugira ngo ngwane nuko ubona wowe ndagutahiye yego be bo ndacyoherwa cyane iyo umbwiye amajambo nk'ayo be nanje urabizi yuko ntacu utazi wanje urazi ko ndakwitaho ndagukunda imisi yose nanje bimpa intege mbamona nishimiye okay wenda kumva aya madone mwandungikiye ntakwiye nimuriko mukora akazi uko ndabishaka kuko mbonamo ngako habonetse imiliyoni 32 sawa mama kubera mama wanje kazi gusa karanyishe ndiko ndaraba ko bigenda mugiye muri yana ngaje ntitujyanwa umuswe kubera iki wega amaze impereze bya bindi kumenya gusakanga yo mbwiye yenda gihe opera kona wayamba bani ngira ngenda ariko nakubwiye ko nakwemereye wowe ukizeho ya bamenye ko wagarutse ukaza habona ko kiriho ngira cyenda kugura imodoka wa ya konta wa mama imodoka ni kwawe yes mama imodoka ni kwawe amatungo yanje yose mfise ni kwawe arakwigukiye mama urakoze cyane bishoboka umamagaye igihutihuti n'ibiki nayenda gukumbuye ubu rero nawe ufite umwanya mutoya inkumbura kubera ikijero ibyo wangiriye kajya rusa uriko nitegura mariage none wowe uzoyimbuza wowe oya nta kuntu nabikubuza ibigeze he none ishaka basi mbe n'umuyemvite vuga ibyo ukeneye amajene yigiye ukeneye ibyo ndakubwira urabona ko inzigo Ive rero umvise ikintu nenda guhamagara ndakubwiye uribuka uriko urambwira ivyo nagukoreye uravyibuka dedemba ivyo uvuga byose fisi